Encore une fois, comme tout le monde, je voulais remercier Burundi We Want pour l'initiative Bagids et vous remercier de nous avoir invités kugira de présenter Gatonya Kazozi Kazozi Chikora Kazozi Chimadze na Kazoza tubona. Je suis Florian, du président de l'association Kazoza. Moi, pour vous raconter ico Kazoza igituma yabaye créé. Nuvumenga sinobigira ntashoboye kubatera inkuru kwanza y'ibintu byanshikiye muri 2008 igihe nataha mu Burundi. Natashe mu Burundi kujya mwese muhora mubigira kugira stress igabanuke gatonya kugira duhunge imbeho yo ngaha hama nari mu Burundi nagira bijya mwese mugira gusohoka kuryoherwa kubona la famille kuja ku mazi, tout ça. Hama ni rendre compte yuko il y avait toujours un ami twiganye twamatura misi yose twamaturi kumwe. Hama ndamubaza cyimisi ndamubaza mbi nawe uri mu ikonje. Nawe uri muri vacances. Nenda biziko aba mu Burundi muga je voulais savoir quoi ça m'a intrigué le fait yuko on était toujours ensemble. Alors que je nuvumenga ndi mu karuhuko nashaka kumenya nimba nawe ari mu karuhuko acambwe ati hibambewe je nta kazi mfise. Pour vous laisser savoir, ni un ami twiganye, we graduated at the same time. I happened to graduate right here in Canada in 2006 and he graduated back in Burundi. Yari yagize computer science. Hama ndamubaza nti none bigenda gute? Ambwira ati ngaha muri kino gihugu uno munsi nta muntu numwe ashobora kuranka akazi no muri leta muri mama ONG ati nakazi k'ubushoferi nta nako ushobora kuronka. Je ndatangara ndavuga nti n'ivyigwa wagize n'amashuri wagize akazi k'ubushoferi niko wowe ukiri kurarondera ni kubera iki aca ndasohoka rumva bimwe vyacu ngaha tumenyereye kusha dutanga impanuro ndasohoka namubwira nti pourquoi ne pas kuja hamwe avec tous les autres amis mwagize computer science mugene mwugurure un cybercafé quelque part apana ngaha yanye Bujumbura mugabo apana ngaha muri centre ville ahantu nko mu Buyenzi ahantu hari abantu benshi babikunda kuko internet isigaye ikaze akaranyumviriza internet isigaye ikaze abantu barabikurikirana hama petit à petit vous allez devenir une boîte mutangura kugira consultance mu bureau ngaha bikomeye mu misiza nyene fa nimwagira n'amahera muzonyibuke. Aranda barambwira ati aturatwenza cyane ati gituma twenza nuko kugira ntangure no mugambi urabizi ahomva urabizi umuryango wanje urabizi abavyeyi banje nta kontu nakumwe shobora kuronka ideni muri banque ati avoir un crédit c'est carrément impossible ati on n'a rien. C'est vrai. Avoir un crédit au Burundi pour commencer quoi que ce soit est carrément impossible. Lorsque, bien sûr, au déficit des parents, au déficit des biens, comme hypothèque. Mais je me suis rendu compte que ici, chacun peut faire un projet, peut monter un projet et l'exécuter, parce qu'on est dans un système, il y a une opportunité, il y a facha. Hama je sais bien yuko c'est pas tout le monde ashobora kuzoza kuba ngaha anya muri kino gihugu. Donc la solution était simple, il faut yuko tutwara ama opportunité vers eux. En revenant au Canada, turaganira n'abagenzi benshi ngaha anya bari ngaha bari muri Kazoza. Je me suis rendu compte yuko we have the same desire. That desire of helping.